witwa ngo ni Neri Nadia, ndaguhamagaye Nadia kuko Neri nati si izina ryawe, ni Nadia. Hakizimana Nadia, reka ndakubwire, witaziye ngo Neri Nati uragafuta abaye Neri Nati ugwa ari diare imyaka yose, ugwa wari wavuze kuri wo kuri Sosumo, wari wavuze ngo iwanyu ni muri Sosumo ngo bararoga mani, urabaza jewe ndi umwana wo mwisite, uburozi ni bunkanga, nimbishano ryavuye mu isite, wowe ntushobora kumba bayishamani. Jewe mama wanje ele Congolese Kasayen de Lubumbashi Kananga, papa wanje n'umurundi wibuhonga mani, urukuranyumva. Jewe ntushobora kumba bayisha, wewe ntushobora kumba bayisha cyangwa kumbwira ngo sinaheje mu gihugu ciwanje, navutse kuri Prince Regent n'umuganga. What doing this? Kenzo, mambo vipi? Moto na moshi. Urukuranyumva wa mushingo we, urukuranyumva wa mushingo we, muranyumva neza? Turakumva governor. Wa mushingo wabuze umugabo, Natasha yarakurondeye umuzungu biranga, ugendana n'abagore bafise abazungu, vyarase kuronka umuzungu, vyarase ko niboyi n'imbobo yo mu gisagara yonzika kwendagura, vyarase. Urukuranyumva none utuka ngo abatinganye mani. Jewe ndi fier kuba umulesbienne, I'm telling you. Jewe ndi umulesbienne niyemera, ndi umulesbienne isinzi miranzi. If you genda gufyorogota ngo mesidango fengo ngo monsieur Petero ngo je yaranyirukanye, ivyo nivyo ifyondera. Jewe mukuru w'igihugu yanyirukana mu gihugu ciwiwe, je tura aranzi jewe, eka je ndi umunyagihugu sempre man, kandi uwiyemera kandi akunda igihugu ciwiwe, kandi azogiserukira mu bibi no mu vyiza man. Reka ndabikubwire rero, wewe tinari yeti avorie, twebwe kwanza twe bitwa abanyagihugu ko turaza tukainvestiga no mu gihugu ciwacu. Wowe investiziki ije parke urima mu maze kubona parke, urima mu ibigori, ukarima mu ibirengarenga, ukarimamwo ibiharagi, iyo ni parke Nyabaki. Ipake urima mu ibigori, ukarima mu ibirengarenga, ukarima mu ibintu vy'ibitungwa, urarima ni jardin de kurima sire cyangwa ni park. Mbona icyo kivuga park wewe? Uretse icyo kivuga park, nanuzi icyo kivuga park, insiguro ya park nani yuzi paske ni wize man, wize za shure za mwende mkaone umeona nimeenda ku masomo, niyo shure wize. Nuzi kuvuga Igifaransa, nuzi kuvuga Icyongereza, Igiswahili sichi wawe, peizani wa birimani tunabisikia, Kirundi ni chako. Urukuranyumva tunabiwa ni langue maternelle yako, ni langue maternelle yetu, mewoko na kile cha so. Urukuranyumva ko nitwavukiye hamwe. Je ndi umwana wa BJ, nizalikuwa ku Prince Regent, nilitembelea taxi, baba yangu alicheza kabumbu na michombero. Warubizi rero ko papa wanje yakini umupira na michombero? Warubizi ivyo? Warubizi ko papa wanje yagiye kushirako AC yo munzu kwa Bagaza? Warubizi? C'est pas ça. C'est pas ça. Kwa nako navuga AC nana yazi ni climatiseur. Wana kaka mayibobo kakirobezo. Ngo nyoko wakundana n'umuzungu udashobora kwirira itike. Tinavod même pas tike yo kuja muri Kenya. Ninde akuriye tike yo muri Kenya? Yo kuja muri Kenya ninde ayikuriye? Uramuzi? Si Madame Sarston yakuriye tike yo kuja muri Kenya. Eske warakuye amafaranga urishura tike wowe uja kumuranda visit? Kwa abandi bagiye kuraba bagenzi babo bari iritike, wowe bakugaburira nk'umwana, urakumutambika umwana ukamugaburira karofa kawerewere, ngo wewe ngo jewe ngo sese ngo umufasoni nuzo so no kuvuga umufasoni ukura vuga ndahere je sinzi gituma aliyeta genana nawe vraiment sindagitahura kuko ari isuzuguza mu mihimbiriwe. Genda umubaze na soto ari dufitaniye nawe, genda umubaze akubwira kubwiza ukuri, genda umugira aliyeta akubwiza ukuri. Je sindamwanga. She's my friend. Kinda mu respect her. She's my friend, I respect her. I have a wife. Ndafise umugore, you know. Ndafise umugore yitwa Murundi kamumita mutwa but s'appelle Lydia. Yitwa Lydia, the beautiful wife. Umugore wanje yitwa Lydia man. Warafasha amafoto uradupibia. Urukurangirira, ubunye uraza follow ndiko ndaronga kuri Instagram ndiko ndaronga he. Urukurangira famous. Already I'm a famous.
but nuko gusukurangira famous mnyaza mbobo zo muri Instagram baba yaba gukurikira erega n'abantu bazima bagukurikira ngura umu famous bazuzu tubwire gutu ushobora gukora usiku wanere na tukagora abantu ukagira abantu 20 kandi abaza kugura abantu igihumbi kuri Instagram mugabo wo ukaronga abantu 20 kandi abo bantu 20 warose sa abantu baje ngo mpaka invitation nabo watumye abagore bagira musondo bo mu buyenzi abo watumye bajya mu bonzi wacu bakora musondo nibo watumye kandi wabarishe si umuntu ngo yikuye amafaranga yiwe ngo araje kuraba usiku wanere nati warabonye kudakunzwe madame nukunzwe mugabo je urabaza abantu tubana nga ndakora gusa empty ceremony n'abari anniversaire abantu babuzu yiwanje nkabura n'ahantu ndabashira anniversaire gusa nafo pasi naragiye kuri anniversaire y'umuzungu umugenzi wanje yagiye anniversaire y'imbwa yari fise n'abantu bagusumba imbwa anniversaire yagize imbwa ya Siza igira anniversaire yaronse abantu plus de 300 twere abantu muri jardin plus de 300 anniversaire y'imbwa mugabo ukagira usiku wanari nati ukaronga 15 personnes motherfucker ngo uri famous who's famous you are nuzi no kwambara nuwambara na ferme show us your garderobe twereke garderobe yawe utwereke porte sur yawe bika turayo kutajamana n'ibirato hejuru y'igitanda gutu sho kumbwira umu famous uba mu nzu ya M3 fence Lindira dadi gute umu famous aba mu nzu ya M3 fence en plus mu Kamenge abandi bose bahoze bapanze zakiriri bamora bapanze hehe urumva nabana bo mu giti wewe kuri famous ukaronga amafaranga kuri ke expensive life amaze kubona expensive life yiba muri site mu Kamenge iyo ni yahe ikindi nacho madame hindura intebe zo muri saro zigeje komasi lavi turazirushe we are fucking tired with your sofa it's not even sofa is intebe intebe zawe turazirushe kasasiro vako kasasiro ako kasasiro kawe mukiganda nivyo bivuga neza akasasiro umwanda kuri umwanda mu nzu madame kuri intebe zibuze ako kantu ndagashaka ko challenge madame neri nati kura intebe mu nzu wihindure please ako kantu mugakati madame neri nati turasavye kuri intebe zo mu nzu zirateye isoni uri expensive life gute ucara mu ntebe intebe zifise carte y'ubucafu zifise tatouage y'ubucafu nguri influence gute cyangwa uri kukorera mu miziro mugani w'abantu iregura karozi turabitse kura karozi ugenda mu miti turabitse kugenda mu miti madame mugabo jewe chichi Steven Chichi Ndikumana motherfucker I'm with you gushika last you gonna know me bitch uzomenya jewe ni baftina tirako na munashaka kumbabaisha jewe tutazipanga unajua za mbele na jua za nyuma mkundu wa mama yako umpwa wewe tukatoa mama yako kule bilimani umpwa we umulete mu gisagara nk'abandi bavyeyi wamuhimbiriwe utazi no kuvuga utazi umugore muzima yisiga makeup agenda muri nuzenye muri za ndogoso zo mwisite udashona kwa voda makeup yo kwa Olenge utavoda na makeup yo kwa Olenge ngo agende kwa gusige makeup tie quel genre y'umugore uvuga ati ngo jewe ndi expense inyoko mukundu mufutu umbwa kuma ninatoka maji umbwa alitoka tamaji ninatoka usa kopo la mkojo we usani kopo y'umukoyo uzogendura we kopo y'umukoyo kera twebwe tukirabana abavyeyi bacu barafise udukopo tw'umukoyo batate bashira mu nzu nawe bakoza guteka bakafisa amatashi ndani nawe ushaka ugashira vime wowe rero isura yawe isari rya kopo y'umukoyo we neri nati umpwa we utangaga bwa ngo mona yaragize mariage man she did of course yagize mariage wagize iki wewe warabuze nuwo kushira mu nzu hasi kujisozesha mgani wa Waswahili kwisozesha warabuze nuwo kwisozesha motherfucker wishira mu basani ngurukura bagira ngo publicité zayo washirira wewe koje ngo ndi famous wa muhimbiri kazi wewe baza kubaje abantu bose baza kukura bahajya ko bagukunda nta numwe bagukunda kako yo bagukunda usiku waneri natu wari kuronga mama frank madame reka ndakubwira ikintu kimwe nufise kwa voda igele kroko urabizi ko ari madame Aliette yagufisa gasoni aragwa space yo kugura kwa kamusi mukuru erega n'umuntu musigaranye gusa ashobora kuvuga ati
aragufuse agasore nawe ubundi musaza gukura amaboko guca uzoja on the street, you'll be on the streets girl. Uzoba uri muri street reka mvuge ngerageze mvuge ikirundi kwani cutahura neza icongereza mba nagutwaye lost, you'll be lost. Ni kubera ufise nyene uvuga ati madame leta aracagufashe nyene tujya tuntu aragufata nyene utubezwa akagutwara ahantu ha classe, ahantu udashobora kuba afford wenyene ngo ugende no kuri arena wigurire champagne, you cannot afford girl. Kwera ubwo umuntu muzimuza kuri ravuka twereka banki yawe ngo ifise 14 million, 14 million nimba ni $1,200 hajya kwine ni $1,200 14 million right, ni $1,200 wiz ngo afise 14 million muri konte ngo ni expensive life. What the fuck? Ora kakaumbwa ngo jewe fise nyinyi ijya si nyinyi ijya ni barabara ryo kuja kumanda guhamba ibiziga. Ijya ni barabara ryo kumanda kuja guhamba ibiziga. Wowe uri kiziga kandi weneri usari kiziga kimwe cyafiriye muri laka kiri hejuru kimaze insemene cyabuze umuntu agikurako nikusa wewe unafana Jini Maimuna wewe, Jini Maimuna wako Maimuna wewe, Phil de Riviere wewe uri Maimuna wewe mami watawe umbwa wewe. Kumala mama yako linapiga bajia zote za usubuhi leo. Hauna hata haya umbwa. Kumala mama yako inacheza kwa saa. Hauna hata aya kuya kutukana watu wa mushoshomeje. Ngojewe nerina turagafuta nerina turagafa uja mu mufuko wibiziga wa muhimbiri wa kizigawe. Ngojewe chichi jewe mi the governor. Auni yuwi. Ulicheza pabaya mwanamke. Ulicheza pabaya we malawa mundimu we. Kumale nyalina mnato. Hauna hata haya umbwa we. Ngochali cho wongora wewe. Na tapote nyene. Nagende ugure live mbeko atagura live. Wabaiki madami. 21 niragera. 21 niragera ga madami. Madami Kirobezo. 21 niragera. 21 niragera madami Kirobezo. Utazi no kwambara umugore muzima atambara ferme. Utwereke foto wahagaze wambaye na crayon dame. Kujya kwa basamya bakwine bambara ama crayon bahagaze cyange kujya kwa murundi kazi umugore wanje yambara crayon akambara kamini akagira gute mbenda kubaza gute genda hari ababosi bambara neza wowe utambara neza. Nubona kuri umuyaya. Nubona kuri umuyaya. Unaka kaumbwa kama ibobo umbwa musega no gusa n'urutaro rw'abarozi wa kikoropesho kopola mkojo washoza atakuita malaya jua hata malaya kwenda kwa kamkono wa kuuzi we ugiye kwa kamkono na numwe yo gusherera wewe wa muhimbiri urutwa na za malaya zo mwibarabara. Hashtag na niena taguri nebe shasha agure zijya nebe zo muri uviriza afashe bandilete kijya kibandilete bashira kijya gifoto agishize muri saro. Wona ari normal abandi bagura utuntu two gushariza kwine urashaka kunyereka muri saro wa kijya tunushariza ajya kwibambaza utumwereke vrema areke kubyarashira bya bandilete by'amanife hari ya kuruhome umenga ninzu z'ababoyi n'abayaya mani bagitangura ubuzima. Ashira kwine ndagusavye kure kamera unyereke twa tunuze twawe ndatsukudufise ndazi inzu yawe utujya tunushira ajya ku ruhome utumwereke areke kuzarashira nyama bandilete yo kuri anniversaire ndagusavye. Witagushiramwo imagi. Vuto. Abihe nagaruka dasabye nari nate tapota. Tapota. Turasabye. Ufata n'undi muntu yakudukura ko n'ibidata atari cyiza. Kiriya ujya no mu pfunwe umureke. Twamuhebereka ari mu kuzimu. Apana bisanzwe. Oya none ubu unye je navuze ubu nari nateciye ajya muri reg. Yagiye kurutira Kotex. Ninga
urasoma kazi ngaha urasoma Mwazi ibindi kari bintu agahimbiri kazi ingene naje kukavugira naraje kukavugira ngaha muri TikTok kugira abantu nibagwatuke mani kaza kunsuzuguza naremeye ndisuzuguza ngaha kubera kari akarinda atabizi ngaha abantu bose babagenzi inshuti zose zarangaravye inshuti zanje amagara aha bose badadi wizi n'abantu b'inshuti banje umva twayimana sofu nkiye baraje nga barandetesta kubera akantu k'akarofa k'agatindi mani thank you mama Neri nati kuri abantu bareke kugutinya twereke umuntu wamaze gufungisha cyangwa twereke umuntu wamaze gukora ikintu tiye rien tu n'as rien nani sono ufise ngo jewe ngo nza kufungura gafungisha inyo ya soa muhimbiri wereke kuzaranya ya mivyindinuka twagavye bacu iyo baneye umenga bari ibitunguru sumu bariye n'amasikonyo finyozo wo muvyo wanetse senze mana babanyi bose barafuka amazuru motherfucker nuzosubire kuza ngaha ubesha abantu ngo jewe ngo nari najya ngo expensive love waba wagucoreye bagucoreye akave muso iyo madame Ariete atakurungikiye wowe nushobora kunywa nushobora kubaho ni umuntu wa mbere asigaye gusohokana n'ahantu ha classe ukagenda kuraba arena ukagenda kuraba Soundstone wowe ushobora kwavoda Soundstone ukagenda kujyama wari kujyama muri Soundstone iyo batagutwara wewe iyo batagutwara bakakubwira ati ingo ngaha wicare ujyamo wari kwirira muri Soundstone uzogende wirihire mu mafaranga yiwawe dahere petite umuntu ashaka gukora challenge challenge ziraba mugabo we you cannot avoid meme ya hotel iri Albatros ya Albatros yajya kuri permanence nushobora no kuyavoda we ya hotel Albatros yo kuri permanence nushobora akagore kazima kakaza ngaha kariko karatuka abantu tuka nk'umuntu nka Samia ari Dubai iko na franga yake akora uraza kaza akora wewe cyangwa wowe uraza kazi kwinakora wewe kwinakora muri Tesla warazi Tesla wewe nushobora no kufura hinjiyemo kandi ko ndakubwira umugande ko ndakubwira igishinwa umuntu nka Daddy Wizi yuwatse izina giwiwe ngo uje ngaho umuntu yize wowe wize hega neni nati igifaransa nuzi kukivuga ugifugamo jewe igifaransa naracize mugana naracibagiye kubera ndi muri système anglophone birabaho kandi maze imyaka mazeyo plus de 17 ans ndi muri système anglophone so ushaka kumbaza gute igifaransa nafise umuntu tukivugana birumvikana wewe uba mu Burundi igifaransa urakivuga gute ushaka kuja ngaha ukatubwira ati ngo jewe ngo mwango je serai ngo poche nibya ifaransa uvuga umenga uri kurabugira ubugoro umenga ufise ubugoro musi y'ururimi uzuramenya kuvuga yuko kuri live mani apana kutwambarira bijya bihuzu bipinjama umuntu uje kuri live abantu bakuraba bakavuga tujya mugore arishika uboneka gusa kunuka uboneka gusa kuri umwanda mani uri umwanda neri nati uri umwanda wewe uri umwanda uranuka tipi uzoze abandi bana uno musi genda urabe video za Samia ariko aratugereka ariko arakubita ama parfum achange ama parfum wowe nawe gutugire challenge basufise ama parfum basi genda kwa nasoro kwicugure ya indi bashira ku baratiyaga mu mayiti zazinza abayisilamu bapuriza basi nawe tugire challenge basi yaga parfum nje narakubwiye uzo tugire vlog uvuye muri ville uvuga ati jewe nari nati I'm going home basi uvuge mu kirundi jewe nari nati ndagiye muhira aha ni kuri rompwe aha ndakase umuzamu wa pipipi umuzamu aruguruye tutabonye abana baje ngo umugore muzima uracatwara probox nijya probox sinzi umuntu yagwaye ngira n'umuntu yayibikishije we hanze yayiguze kugira iziratwara imizigo ko sinibaza ko ushobora no kwavoda kugura probox nufise n'umudugu ugendera muri probox ngo uko influencers nushobora no kuavoda makeup yo kwa Olenge utagiye kwa Suzana hariya za Cheberebe kure ndani mu quartier bakumakiye ukachusa na kare ya kajini la sasta usiku lilika kandi licaye ku chongo ya nyumba ku nkingi y'inzu wowe umenganiza diamond z'amashetani zicara ku nkenge y'inzu wa muhimbiri kazi nufise n'igisusu nufise na taye uza gutuka abagore ngaha bafise amataye uza kutuka abagore ngaha bubatse amazina yabo uza gutuka abagore ngaha bafise amafamiye meza uza gutuka abagore ngaha barahejeje
wowe uvirizaneri wowe urumufu na muntu numwe cyo kwereka ko ata muntu agukunda uzorabe no kuri usiku wa Neri Nati wabonye nde ninde wabonye aje guseruka hajya kwa usiku wa Neri Nati wewe utuka abantu ngo bivye imiduga ujya mukobwa wavuze ngo nimba ari desi nimba ari inde sindamuzi nimba umukobwa ngo yivye umuduga ujya afise na chance umuntu wo muri Amerika yarajana muhonga umuduga wowe twereka umuduga baguhonze erega nawe yabivye ariba nakiri yake wowe ujya mukobwa nimba ukutuka ngo yivye umuduga nanakwishura uzorabe baje bakobwa erega kugira badakwishura ruko baragusuzugura barabona ati jewe n'ubu naje kukwishura naye naje kukwishura uraje agasuzugura narose mu bantu kwera naje kukugira uruko uranyumva kuza kukwishura mugabo nemeye agasuzuguro ndaje kukwishura naye nati tapambana nawe ndababwije abakobwa bose naye nati yatutse bose muze murandungikira agututse ikintu agupostinze ndungikira jewe ubu rero live ndagiye kuzindura muri Instagram ngiye muri Instagram na live nzosura gukorera muri TikTok nzora ndayikora muri Instagram désormais dès aujourd'hui live nzora ndakora muri Instagram sizosura kuzikorera nka muri TikTok aba bantu bose uvuga webaza ko twe tubura kujya kuri Instagram uzanga kwibarisira abantu ngo wo ukatukujya mukobwa yatwaye inda ujya yatwaye inda uri ingumba n'igitereko nacu ufise igitereko cyo wagifise cancer igitereko cyo wowe gifise cancer cyarahindutse kiri oblique ufise igitereko kiri oblique cyo vyariki wowe na mastarende yaragutera sperme ziranga gufita turi umwana uyarivyari umwana erega uri ingumba kandi abantu bari ingumba baba bafise ishavu erega se tuba twabacreye man ifo ko mwemera kujya twemera ko turabatinganye namwe mwemera ko muri ingumba ni normal c'est tout à fait normal ingumba umutinganyi c'est de la même mutamwemera ni muri ingumba nanje ndumutinganyi twemerane en plus uri umukecuru w'ingumba naje ndumutinganyi umukecuru twemeraniye je suis fier yego ndumutinganyi kandi mani je naragize mariage isinzima mwebwe muri ngaha kuri paro ninda tazi mariage yanje Daddy wize azi n'abana b'umugore wanje n'abagenzi biwe mariage yanje isinzima yarabonetse n'umushinwa yakoze internet n'umudagi niki bose barazi mariage yanje abantu bose barazi mariage yanje kandi nayikoze ndi fier kandi umugore wanje ni mwiza mani nawe woze imbere y'umugore wanje wowe nushobora ngira woba n'umuya umugore wanje nashobora gukoresha no mu nzu jewe ndiyemera none wowe uzongira iki ko ça c'est ma vie privée mani igihugu ivyo n'ibiti baraba bafise igihugu gifise ivyi wabo hari natwe dukora turi mu vyi wacu twene tuzoza ngaha ngo dutukinzego tugire gute kuko nizi wacu bakora badakora ivyo birabaraba twebwe n'igihugu ci wacu tuzokigwanira mwijoro saa 6 ku mugoroba mu gatondo uva imyaka yose je suis fier I'm very proud to be a Burundian uva numukobwa hagaze uvuga ati na defo nimwe afise kuva ku mushatsi gushika ku nzara na defo mona warda afise peut-être afise defo ziwe zo mu mutima mugabo umuravye skin kavuga numwana yize kuri international mona warda yize kuri international kandi yari umuderege kuri international ibaze yari umuderege kuri international yize kuri international we Neri Nati wize he wowe utaje ukwiga muri zandagaswa bagenda nikamambiri n'ishashe bagashira makaye mu ishashe wowe ishakoshi waje kuyifata uri mwaka ngaye wewe nyoko yakugurisha koshi uri mwaka ngaye komona warda yavyuka mu gatondo umukozi yamaze gutegura amascognofinose n'amajambo de fromage n'amajambo sur le plafond ibiki vyose ku meza akaca aja kwishure papa akacambwira bonne journée ma fille wewe so yakubwira bonne journée Changa kubwira vanga uhaguruka wa muhimbiri kazuze uje kuyiga uzanga uji biharage nini tengaha twagiye kuzira mona yavyuka atashe mwijoro musasta mwiwabo yasanga hariho amapoulet d'ozor de poulet de plafond poulet de sur la spaghetti sconyofinyoze de bazoli vyose bisanga ajya kumeza wowe ivyo urabizi wowe ayo mapula urayazi wowe ukacuza kuhibasira umuntu umwana mone araririmba kandi j'adore ndakunda indirimbo ziwe vraiment mona Warda ndakunda indirimbo ziwe aririmba neza numustar ararimba numumiss numuinfluenceuse numuvlogger man ukacuza ngaho gutuka umuntu afise ayo mado yose
aheruka kugira mariage iri classe n'umugabo mwiza ibaze ko ariko karambaza ngo mbe umugabo wamona hajya ngo mbe ndakubaze ngo iburayi ngo umuntu ushobora kugira vakashi za 6 mois 7 mois of course na inane ushobora kuyigirega navyutse ko urajabuka nitike wagiye muri Kenya ni aliyete yayikuguriye alere turabizi vyonye kuti kuya amafaranga yawe na amafaranga ufise $400 yo kuri itike yo kuja muri Kenya ubizi gute wewe mwana wada yaragize mariage yaragiye kwiyandikisha igihugu kirabizi ko ari marié n'umugore ari marié n'umugabo kandi umugabo wa classe kandi mwana wada yagize mariage iri classe DJ Fanny ngo yaragize mariage iri classe yaragiye igihugu kiramuzi kajya kana kagakoga ikitwa nimba ari Derska kandi yavuze ngo kivye umuduga nagakoga kiyemera twama tukabona ngaha ubu rero yaragiye ngo agiye vya basket niyo mpamvu runani rusigaye rusindwa kubera wagiye kubatera umukoshi niyo mpamvu basigaye bakubita amabit basigaye babakubita burunani kubera wagiye kubatera umukoshi va muri basketball ugume muri bya bitindi vyawe vyariya vy'amafore ya urima ibiharage n'inore hajya ngo naho ngufise ngo fore ngo fise ngo jardin kijya kirofa cyari sharoni mukireke kijya nigiki kijya nikicaraburiwe kijya kingurube zore kijya n'umutsiko naragihavye nga muri TikTok kijya naragihavye carafuye nikiziga kijya nikiziga nikiziga nk'uyo nyene Nerina ati adafise ubwenge mu mutwe irigwa avuga abandi bakobwa wowe uriga kugira uprotege abandi bakobwa ngaho uringa ukura batu kubamaramaza mu bintu vy'uburofa ama jalousie gusa ufise jalousie ushaka sara matafanya madame na yambo ubuze n'ukubwira ati hayi uramubuze n'umuzungu warose yagiye kukwendagura asanga imitsi nirikira mukubita kwimboro acara ivanamo kubera nanyama ufise mu gituba nanyama ufise auna swaga na swaga ufise mu gituba ibindi bituba by'abagore bivyinjize bivuga icyo wawe yicirize kigira ngo ibindi bituba by'abagore birarira bikagira amasonga bikigira ibituba by'abandi bagore biragira amasonga iki wowe kiba kimeze nka urabona za televiziyo Burundi kera ikintu kifiye cyagira ngo auna hata haya umbwa we kumala mkoshi kuma linakauka utazaini nini zile njugu za babara kwanza kwa mama dada umbwa we mukoshi uzosubire uza kuyibarisa ngo Shemsa ngo wewe ngo Shemsa ngo ijya nzu yawe Shemsa atembeza Range Rover Shemsa agendera Range Rover mu gihugu Shemsa afise inzu yarubatse yarahaye abantu abakozi barubaka inzu barabahemba wowe wagize iki wewe kura cyapanze wowe uracyapanze we Nerina turapanze wewe urapanze mona yeruka kugira tour en Europe ozi ngujya ozi aheruka kugira tour en Europe waje ngaho uramubwira Ozi ngo yarishe ngo ale ngo returabura ninde yakubwiye tie bet ninde ibura y'umuntu ashobora kuriha itike ya ale navyuzi yerega navyushobora kumenya kuko tina jamais voyager en Europe wamaze kuja muri Kenya kandi muri Kenya ni aliyeta amakuri hirimisi yose Madame Sunstone ni wara kuri hirimisi yose wone ukura amafaranga yawe tina rien navyuzi visa ni bashobora kuyigwa office tike ya ale bagwa visa office aller retour wenye ni kagufira hariya visa bagwani aller retour uba urishe tike aller retour nibacho kugwa visa warishe tike ya ale gusa uri bidon vide wewe tie bet ufise ubwenge nk'ubw'injugu urabona ko injugu ziparukura mu isafuriya za nzugu zibipaso ufise ubwenge nk'injugu wewe ubwenge ngaho buragenda buturika iyo rero hari izuba buturika cyane ufise ubwenge bw'injugu we nuko no mu Burundi rero haje izuba rero ugiye gusara ibisumba we kuri zya sate wambara za hari Avenue de la Mission ngo nawe wambara ngo canga zigiye ni sate za Avenue de la Mission urarabana bikwata muntu yaguze irido mu nzu zisana za sate wari wambaye ijya ejo katweretse video yari ya Run Town DJ bari bagize show kari kambaye ibintu nubaze nimba ari curtain nubaze nimba ari amarido yakwa na soro kice kari kagiye kugura akagira ama complement bakwigishe kwambara woza gutuka abakoga nka Ozi yambara jinx akambara kirato ciwe umukoga nka Mona Walda aza ngaha yimakiye yambaye neza urabona ariko aratugira vlog Mona Walda aragira vlog akavuga ati I'm going to the shop salon uyu n'umukwafere wanje akavaye akakubwira ati ahanshitse muhira bakugura portail mbeho barakugura portail ganene nati barakugura portail cyangwa ni wowe uyugurura umuryango wowe ufise na portail ufise umuryango kare nakajyango si portail ni zazindi umukozi aza kugura yose ngo umudugu ukinjira uza kuyibarisa abantu ngaha uza kubatukagira gute genda uguruye live
ushireko nta bindi bishasha uza kutubwira ico uza kunukana umutinganyi waragiye urikodinga umugore wanje uramubesha arada kandi yarabisabiye ikigongwe vraiment kwine ndabesha umugore wanje yaraje ngarabisaba ikigongwe aravuga yuko je narakuvuze nabi kugira bakundekere kuko abantu bose barabizi ko ngaha muri Amerika genda ubaze man fise expend akora je ndamakinga amafaranga mu buryo na mu bundakoretse gucyanye wene nati wo cugwara ibizunguzungu ukagira good food ukarora uruko yarota wewe umviriza umushahara wanje w'umunsi wose wewe wo kurihira inzu ijya nzu ubamwo imyaka 3 umushahara wanje w'umunsi wose wo kurira inzu ubamwo imyaka 3 ijya nzu yo mu Kamenge ndisire ko iriha imyaka 3 kuko inzu inzibutse mu Burundi ni ya 300,000 yo kurihira imyaka 3 gwiza ku myaka 3 mu kwezi amahera membuka ku munsi ucu yaguza ku kwezi hauna hata haya umbu wawe kikoropesho kopo la mkojo wana nakubwiye kuri kopo la mkojo kubuno musini muzosura kumwita mukecuru yitwa kopo la mkojo neri nati mukecuru ngumba ndo jina yake kopo la mkojo neri nati ngumba ndo jina lake haya umbu genda uhuye live nabindi bishasha uposta utuntu ngo cishina umutinganyi jewe ndi umutinganyi imana abantu bose barabizi ndi umutinganyi kandi yiyemera azwi na gouvernement ya Trump. Qu'est-ce que tu dis ça? Azwi na gouvernement ya Trump. Kandi rero ndumutinganya yaririshe ico rero urasanga ducibuke ndumutinganya afise amahera yiyemera afise n'amahera abayo n'ubuzima buri expensive life. Apana zika expensive za werekana zibihere jewe simvumba live z'abandi jewe ndashaka kugura live niko sishaka kuguma kuri live ngo ndayugurwe ngo kuko si business Lydia ari ngayugura live kwera ariko making amahera na kandi kaza afise Lydia afise n'umuntu wo muri social media je sindi umuntu wo muri social media ngo nonza ngangugura live ngo umwanya wose nonga umwanya gusa ndawuguhaye gusa ndagwivye wawe ngaha ndi kukazi I make money ndiko ndakora ubu ndi kukazi uyu mwanya gusa ndawuguhaye nawe ndawufisha ubusa ngo ninde umugore ngo afise inyenye n'inyenye woshira ko canke ni inzira yo kuja guhamba kumanda ufise inyenye ifise inzira umengani ya indi yo kuja guhamba mu kumanda wewe wa muzimuwe nyoko kabuchafu umbwa dadayo kumala mamako kumala mzigo umbwa we msongo kiwerewele kilubi haramu mwanamke ana kisuti mugore atafise ibishino wavutse mu gituba kitagira n'amazi niyo mpamvu waje wumye kumala mbombo kumala kashikashi ni mujyoye go shana live yanyu turasura mubabarire shana baciriyemo